Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe muri uyu mwanya na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese aho muherereye. Twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Alois Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fideli ayavugwa hirya no hino ku isi, reka tuyatangurire mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bashika kundwi barishwa, abandi 16 barasha iburyo bumeze nabi cyane igihe ikamyo yikoreye ibitoro yaturika mu mihana y'abanyagihugu mu burengero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buramatari w'intara ya Kongo Centrale Guy Bandu yavuze ko iryo sanganya ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira wa kane mu mihana yahitwa Mbuba ni ku birometero 120 mu burengero bw'umugwa mukuru Kinshasa. Agasagara ka Mbuba kari kwibarabara rikuru rihuza Kinshasa n'ibivuko vya Matadi hamwe na Boma. Mabiala Konde wo muri societe civile muri ako karere nawe yavuze ko iyo kamyo yahiye abanyagihugu bariko barayivoma igitoro. Abandi bantu barenga 50 barishwe igihe yindi kamyo y'ibitoro yasha muri ako karere nyene mu kwezi kw'icumi hari mu mwaka w'2018. Tuve ku mugabane wa Afrika dusimbire kuyavugwa hirya no hino mu makungu. Umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze jo ku munsi wa kane ko ari ngombwa ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arengutswa imbere ya sentare mpuzamakungu ku vyaha yagirizwa ko yakoze muri Ukraine. Mu kiganiro yahaye televiziyo yo mu Budage yitwa Bild, yavuze ko perezida Putin agiye gutsindwa intambara kandi ko akwiye kuzobazwa ku bikorwa yakoze muri ico gihugu ca Ukraine. Ursula von der Leyen yavuze kandi ko atagukekeranya ko hakozwe ivyaha byo mu ntambara. Von der Leyen yavuze ko Ukraine izobandanya ishigikirwa n'Uburaya igihe cyose intambara izomara. Hari mu rugendo rwiwe yarimwo muri Ukraine ejo ku munsi wa kane mu biganiro byo kwinjiza igihugu ca Ukraine mu bumwe bwa Buraya. Kuri iyo ntambara nyene ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House ejo ku munsi wa kane byaremeje iyindi mfashanyo nshasha ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni 600 z'amadolari igenewe igihugu ca Ukraine. Ni mu ntumbero yo gushigikira Ukraine aho ivuga ko iriko irisubiza ibice vyari mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Iyo mfashanyo ya gisirikare igizwe n'ibirwanisho n'ibikoresho vya gisirikare ndetse no kuzotanga imyimenyerezo ya gisirikare ku basirikare muri Ukraine nk'uko bivugwa na Presidency ya Amerika White House. Kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufashisha Ukraine imfashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyaridi 15 z'amadolari y'abanyamerika. Iri tangazo ry'izi mfashanyo nshasha ya Amerika kuri Ukraine rivuzwe inyuma y'indwi zibiri igisirikare ca Ukraine gitanguye ibitero byo gusubiza inyuma abasirikare b'Uburusiya, ariko Uburusiya bwo bukavuga yuko buriko burasubira inyuma bwonyene atari Ukraine iriko irabusugereza ngo ni ku ntumbero z'ubuhinga bwa gisirikare. Ni kuri ayo makuru nyene y'Uburusiya na Ukraine, ikigo ca ONU naco kigendereza ivya nucleaire ku isi caremeje jo kuwa kane itegeko risaba Uburusiya kuva mu kibanza kirimwo ihinguriro ry'umwuka wa nucleaire riri mu gisagara ca Zaporizhia muri Ukraine. Abadiplomate bari muri yo nama yabereye mu mwiherero i Vienne muri Autriche bavuze ko iri tegeko ryemeje ko ibikorwa vya gisirikare bibera hafi y'ico kibanza bishobora kuzotera isanganya rikomeye rya nucleaire. Bavuze ko ibihugu bibanyi hamwe n'amakungu bishobora
kuzohagirira ibibazo bijanye n'uwo mwuka wa nucleaire. Ico kigo gisaba Uburusiya hamwe n'ikigo c'Uburusiya kijejwe kugenzura ivya nucleaire arico Rosatom guhagarika ibikorwa vyose vya gisirikare bikorerwa hafi y'iryo hinguriro. Gisaba Uburusiya gusubiza iryo hinguriro mu minwe ya Ukraine. Intumwa z'Uburusiya muri ako kanama ziranegura ko iryo tegeko ritavuga ku bitero Ukraine ariyo ikora hafi y'ico kibanza, ariko ko atagitangaje kuko ibihugu vyo mu burengero bw'isi biri ku ruhande rwa Ukraine. Intumwa z'ico kigo zaheruka kugendera ico kibanza mu ntango z'uku kwezi muri Ukraine, bavayo batanga raporo ko ico kibanza cononywe n'ibitero vya gisirikare. Mu karere ka Aziya naho ibihugu vya Armenia na Azerbaijan bisa n'ivyashitse ku masezerano yo guhagarika imishamirano y'intambara imaze guhitana abasirikare bo ku mpande zose barenga 170 kuva itangura mu ntango z'iyindwi. Abategetsi ba Armenia batangaje guhagarika intambara kuva ku munsi wa gatatu, ariko ntaco leta ya Azerbaijan iravuga ngo ivyemeze canke ibibeshuze. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa Twitter, ubushiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko yakiranye ugweze uguhagarika gutana mu mitwe hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi Azerbaijan na Armenia. Tugushimire Alois Bigimana ku makuru yo hirya no hino kwisi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda inzego z'umutekano zarakikuje jo kuwa kane igice ca Kangondo kizwi nka Banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu. Batugose na kujya mu kazi ariko kubwira ngo nutimuka barazana special force kwimura. Ukuvuga ngo nukwimuka ku ngufu, drone yiriwe hejuru ivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa. Uwo ni umwe mu baba muri Kangondo. Igipolisi cy'u Rwanda cyo kirahakana ko cakoresheje inguvu. Ntabwo byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Wagota ubutaka se ahubwo ushobora wabona polisi igose ubutaka bwose bw'Abanyahe. Iribuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa bwagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye. Uyo ni Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro vya President Felix Tshisekedi yaragendeye jo kuwa kane igisagara ca Bukavu. Mu Burundi abanyagihugu, abanyamigambwe n'amashirahamwe yigenga babona demokrasi mu gihugu mu buryo butandukanye, mu gihe ejo kuwa kane itariki ya 15 y'uku kwezi kw'icenda amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe demokrasi. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika, tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda inzego z'umutekano zarakikuje jo kuwa kane akarere ka Gasabo muri serire ya Nyarutarama mu gisagara ca Kigali hazwi nko muri Banyahe zishaka kwimura abahaba ku nguvu. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa adufitiye inkuru y'imvaho. Kuva mu ijoro rya ryo kuwa gatatu y'umweru rishyira kuwa kane inzego z'umutekano zirimo abapolisi benshi cyane zari zagusinya Rutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe. Inshuro zose itangazamakuru ryagerageje kwinjira ha muri Banyahe, abapolisi twakangagaho batubwira ko nta wemereye kwinjira cyangwa gusohoka. Mbere y'uko ibi biba, ubutegetsi bwari bwaburiye abatuye aha ko byanze bikunze bagomba kwimuka. Ubutegetsi burabahatira kwimukira mu nzu buvuga ko zubatswe n'umushoramari Denis Karera wahisemo kubakira abo baturage amazu yo kubamo ahitwa mu Busanza aho kuba ingurane mu mafaranga. Bo bagakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga. Uyu ni Madame Pauline Umwari, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo. Hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame. Iyi tegeko murabizi. Mu marembo y'Abanyahe hari abaturage bari babuze ayo bacira nayo bamira. Aba bashakaga kwinjira kuko bari basanzwe bacumbitseyo. Nari mvuye ku kazi nsanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hari. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze kubera ko urabona umuntu waraye ijoro abananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi.
ubu tugiye kurirwa hano ubuse turarya iki nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare bari hano wenda bagenda tuzanira ibiryo tube turira hano hanze nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki. Ku rundi ruhande hari n'abavugaga ko ibintu byarushijeho kubayobera kandi bari biteguye kwemera kwimuka kuko nta yandi mahitamo. Ngenda saba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame twemera mudufashe niba umuntu yarafite ahantu yajyamishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze muturebere naho umushyitsi azajya ajyama. Ubwo twari mu nkengero z'Abanyahe twabonye tunumva kadege katagira umupaka kazwi nka drone kazengurukaga kagari kose kamenyesha abaturage aho bagomba gusanga imodoka zikabimura. Witaruye ukagera hakurya Kibagabaga nibwo ubona uburyo inzego z'umutekano zari zihagaze. Habonekaga cyane kandi amakamyo n'amabisi menshi yagombaga kwimura abaturage ndetse n'imodoka y'imbangukira gutabara cyangwa se ambulance ita ku barwayi. Habonekaga bambaye amajire y'icyatsi bari bashinzwe kwinjira mu nzu bagasohora ibikoresho bakabipakira imodoka. Nyuma yo kutwangira kwinjira muri Banyahe twashatse kumenya umwuka urimo imbere ku baturage bahatuye. Navuganye n'uyu batugose nta kujya mu kazi ari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure. Ukuvuga ngo nukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa. Mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite? Urarya iki? Butike bazifunze, butike bafunze, amazi barafunga, umuriro barafunga. Kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine. Abaturage bari imbere mu midugudu ugomba kwimurirwamo Busanza baravuga ko kugeza ubu harimo n'abapolisi biteguye guhosha imyigaragambyo. Hagati aho ijwi rya Amerika ryamenye ko hari na bamwe mu baturage bahisemo guhunga bakibona inzego z'umutekano. Abo bahungishije ibyangombwa by'imitungo yabo. Uyari muri abo twavuganye ku murongo wa telefone. Turacyategereje ubutabera kuko nakubwiye ko ku itariki 29 ariko twari dutegereje imyanzuro y'urukiko cyane akaba ari nacyo ndetse gituma dushobora kuba twajya kure y'ibi bintu kuko batubwira ko wagiye mu rukiko yakurikije amategeko utaragiye mu rukiko akaba yarigumuye kuri leta. Byari ngombwa rero kugira ngo tujye ku ruhande bamwe na bamwe. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru hari abakodeshaga muri Banyahe bari kuhava bagasohoka kugikodesha ahandi. Mbere y'uko iki cyemezo gifatwa umunyamategeko Innocent ho kubgayo yabwiye ijwi rya Amerika ko kwimura abo yunganira inkiko zitaragira icyo zivuga byaba binyuranije n'amategeko. Urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro. Bikomeje gutya u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa irutindi ikoresha igishaka. Twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware. Igihe twateguraga inkuru twashatse kumenya impamvu abaturage bavuga ko polisi yakoresheje ingufu mu kubimura ariko Spi Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda yaduhakaniye aya makuru. Ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano waguta ubutaka se ahubwo ushobora wabona polisi gose ubutaka bwose bw'u Rwanda niyo bwabo bw'Abanyahe kugira ngo bakwigererayo ukirebera cyangwa n'abandi bakakubwira iyo ubuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa ko hagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ntabwo ariko byagenze. Afande muranyohereza ariko ngewe nahageza ahubwo nangirwa no kwinjira. Nibyo niko byagenze. Nta ngufu zakoreshejwe ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo. Iyi ngingo yo kwimura abatuye Nyarutarama irafata umuzi mu 2017 irareba imiryango isaga 1400. Ubutegetsi buravuga ko bumaze kwimura bagera ku miryango 600 kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Ubutegetsi buvuga ko umushoramari yubatse mu Busanza inyubako zijyanye n'igihe akazabyaza umusaruro ubutaka bwabo bijyanye n'igishushanyo mbonera hashingiye kuri buri gena gaciro ryakozwe ku mitungo y'abimurwa. Inzu zihendutse bagomba kwimurirwamo zihagaze ku gaciro ka miliyoni 14 z'amafaranga kuri buri imwe. Izihenze nazo ziri kuri miliyoni 35. Kugeza ubabanze inzu bahisemo kugana inkiko baburana n'umujyi wa Kigali. Amakuru twahawe n'umwe mu banyamategeko yatubwiye ko iki cyemezo cyeje batari bagatanze ikirego gisaba guhagarikisha iki cyemezo kuko inkiko zitaratangaza umwanzuro wazo. Byari biteganijwe ko inkiko zizafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uko kwezi. Bagira urusajwi rya Amerika i Kigali. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro bya President Felix Tshisekedi yaragendeye ejo kuwa kane gisagara cya Bukavu. Nibwo rugendo rwa mbere yagiriye Bukavu inyuma yaho abaye umwere mu rubanza rwiswe Procès de 100 jours yaregwamwo ibyaha bya ruswa no kunyuruza amatungo ya leta. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Temistocle Mutijima.
aho ni mu mujyi wa Bukavu ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ahari hakoraniye ibihumbi amagana by'abatuye umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo n'inkengero zawo kuri uyu wa kane. Mu mabendera n'imyambaro byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru aranga ishyaka UNC rya Bwana Kamere bagaragazaga akanyamuneza batewe n'uruzinduko rwe. Bwana Kamere wahageze mu masaha y'umugoroba ashyira saa 12, umwanya we munini w'ijambo yawuhariye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Je suis venu aussi pour amener un message de paix. Nzanywe kandi no kuzanira ubutumwa bw'amahoro, urukundo n'ubumwe abavandimwe banjye bose bo mu burasirazuba bwa Kongo bababaye na n'ubu bakomeje kubabara kubw'umutekano muke uhahora n'intambara ya M23, kandi nkaba naragaragaje gahunda yo gukemura ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko ku kibazo cya M23, uyu mukuru w'ishyaka riharanira ubumwe ku nyungu z'igihugu cya Kongo UNC yavuze ko igikwiye gushyirwa imbere ari uko uyu mutwe ushyira intwaro hasi hagatangira inzira y'ibiganiro. Niba dushaka gukemura iki kibazo, twe nk'abanyekongo tugomba gusaba abavandimwe bacu ba M23 baribunagana kurabonagana bagashyira intwaro hasi, hanyuma ibyo basaba byaba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe bikazasuzumwa mu kuri kuzuye. Kubera ko abantu bapfira hariya ari ababyeyi bacu, bashiki bacu n'abasaza bacu, rero impamvu yari yose y'intambara yahabwa uko baguma muri bunagana hari barimo guhomba kuko bazaba bari mu kiriyo kimwe natwe. Ku kibazo cy'imibanire ya Kongo n'ibihugu bituranyi cyane cyane u Rwanda na Uganda, Bwana Kamere yagaragaje imvugo isa n'icururutse ugereranyije n'abategetsi bandi b'iki gihugu bagiye basura uburasirazuba bwa Kongo muri ibi bihe by'umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda. Uyu munyapolitiki ahagasaba abategetsi ku mpande zose kwicisha bugufi bagashaka umuti w'ibibazo bihari. Le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, amateka naho biherereye bibitegeka kubana iteka nk'abaturanyi, kandi ubwenge bugategeka ko tubana mu mahoro asesuye, ubwumvikane n'ukuri kuzuye. Niba Ubufaransa bwarigaruriwe n'Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi bwaraje guhinduka ubunywanyi w'Ubudage bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, birashoboka rwose habaye gushyira hamwe inyurabwenge no kwicisha bugufi kuri buri ruhande. Rero turasaba ko ibihugu byacu ko ari bitatu byemereye gahunda twatanze kugira ngo turebe ngo nuruhe rubuto rw'umwiryane rutuma ibihugu byacu bihora mu ntambara. Nos pays vivent en permanence en guerre. Bwana Kamere uru ni rwo ruzinduko rwe rwa mbere akoreye i Bukavu kuva igihano cyo gufunga imyaka 13 yari yakatiwe mu bujurire giteshejwe agaciro n'urukiko rusesa imanza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Yaherukaga i Bukavu mu mwaka w'ibihumbi 2018 mu bikorwa byo kwamamaza perezida uriho Bwana Felix Tshisekedi yari yiyemeje gushyigikira ndetse agashishikariza abayoboke be kumutora. Icyakora inzira zaje kubyara amahari birangira kuwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya perezida yisanga mu munyururu yamazemo hafi umwaka n'amezi 8. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'umwaka utaha wa 2023, imvugo ye ku bibazo bihanze uburasirazuba bwa Kongo iraca amarenga ko ashaka kwigaragaza nk'uwagira ijambo rikomeye mu kubishakira umuti atagendeye mu mujyo w'ubutegetsi buriho wo gushyira imbere cyane ingufu za gisirikare. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu gihe ejo ku munsi wa kane tariki 15 y'uku kwezi kw'icenda amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe demokrasi mu Burundi, abanyagihugu, abanyamigambwe n'amashirahamwe yigenga babona demokrasi mu gihugu mu buryo butandukanye. Harababona ko intwaro rusangi yasasagaye mu gihugu, mu gihe harabandi bavuga ko ahubwo ibintu bitera bisubira inyuma. Ni inkuru ya Eroge Wirikaneza. Uburundi ico kimwe n'ibindi bihugu vya Afrika bwemeye intwaro ya demokrasi n'umuzo w'imigambwe myinshi nyuma y'inama yabereye Labor mu gihugu c'Ubufaransa. Bakuru b'ibihugu vy'uwo mugabane bagiraniye na president w'ico gihe François Mitterrand. Ico gihe yabwiye ko atazokwemera intwaro ya demokrasi batazokomeza kuronswa imfashanyo uko bibereye. Nyuma y'imyaka 3 umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akaba na president wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yaciye atsinda amatora hari mu kwa gatandatu w'igihumbi 1993. Yamara Melchior Ndadaye nta mezi ane yatwaye Uburundi yaciye yicwa, ubutegetsi buratembagazwa.
urupfu rwiwe rwakurikiwe n'ubwicanyi bwihwabiye abatutsi abacitse ku icumu baja kuba mu makambi y'impunzi n'ubu bakirimwo hamwe hamwe mu gihugu. Nyuma y'imyaka 295 habaye ubwicanyi bw'abanyeshure b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Abasigaye baciye baja gushinga umuhari munini w'abarwanyi wo mu bwoko bw'abahutu kurusha iyindi ari wo FDD wahavuye uhinduka CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi muri iki gihe. Ingwano yamaze imyaka irenga 10 yahitanye abarundi ibihumbi amajana imbere yuko haba amasezerano yarusha mu 2000. Ayo masezerano yatumye abahoze bagwana baja mu nzego z'igihugu. President Buyoya and his ministers here, especially the Minister of Defense, are in favor of peace. Nyuma y'imyaka 15 perezida yariho ico gihe Pierre Nkurunziza yaritoje mu kindi kiringo cateye impari. Ngo azitoze iki cy'umukuru w'igihugu kw'izina ry'umugabo CNDD ari umunyabanga Petero Nkurunziza. Abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD bamwagirije guhonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha. Yatsinze amatora imigambwe itari mike itavuga rumwe na leta yiyonjoroyemwo inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryavuze ko ubwicanyi bwakurikiye bwahitanye abantu barenga 1200 mu gihe amashirahamwe ahanira agateka ka kiremwa muntu y'abarundi na mpuzamakungu yemeza ko abarenga 1000 baburiwe urengero, abarenga 400 bahungira mu bihugu vyo mu karere. Nkurunziza yasezeye isi mu 2020 atarangije ikiringo ciwe, ariko wamusubiriye Perezida Evariste Ndayishimiye amaze imisi avuga ko naho demokarasi yatsimbataye hari abagishaka guhirika ubutegetsi babanje gutembagaza inzego. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko bamwe mu banyagihugu basanzwe bakira urugero demokarasi igeze ko mu Burundi maze bagishura ibi bikurikira. Harimo abazokiva mu bakomoka ingingo nziza kandamiza abanyagihugu tungane burubahirijwe barabikora neza cyane. Abanyagihugu bari babuze iyo baja niyo bava, turabishima. Iyo turaye turirukanga inkozi kavuga tukabura abacu canke tugatatana twebwe biratubabaza cyane. Abaserukira amashirahamwe yigenga bafise umuyihwezo utandukanye. Gabriel Rusiri arongoye Olicom nofata ko twatugeze nko kuri 4 mu gihe 10 ari go rugero rwa nyuma ko kushika ku ntwa rusange yuzuye naho bigoye kubishikako. Umuyihwezo Rusiri usana wa Gervais bigira icegera c'umukuru wa RCP. Twasubiye muri ya myaka ya 80 ya myaka 90 aho wasanga turi mu ntwaro y'umugambwe umwe. Imyaka 29 irangiye Burundi bwitwa kubwiye mu ntwaro rusangi demokarasi yacaye kure nk'ukwezi. Yamaraje ha Hakizimana wa Foricon FC kwa bibona hari intambwe zatewe ziboneka. Tubivuga twisunze ko ubwa mbere abene gihugu ari ubitorera indongozi bwizwa shingiro. Abatowe biboneka ko bariko baritaho neza y'abene gihugu simbatazo y'atakazi na muntu. Nakasima Abdul mukuru w'umugambwe Pedezi Gamibanga niko bibona avuga afatiye kuturorero waduha hano. Turashima cyane yuko urwego rw'ababura amatari bama bahura n'abarongoye imigambwe kenshi mu manama umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu aba yatumye ko turabona yuko kugeza ku rwego rw'intara atabibazo na bimwe bihari mu banyamigambwe. Mu gihe c'intambara yahitiye mu Burundi n'abasenyeri ntibagerwa umutwe n'imirwi rwana hibukwa imyaka 26 iheze hishwe Archevêque Joachim Ruhuna yahora arongoye diocese nkuru ya Gitega. Musenyeri Simon Ntamwana yasiguye ko kugira ngo abarundi bubake igihugu kizira injyane ari ngombwa kubanza kurekuriranira. Nyene cyubahiro Musenyeri Joachim Ruhuna yazize ukutwigisha datinya inkuru nziza y'umukama idutegereza twese kurikuriranira. Ubu Burundi bwacu n'imbere yo gushika ku matungo n'ibiyaherekeza burakeneye vyihutirwa ukurekurirana no gusubiza hamwe. Mu gihe ca none abakenyezi bo barafise ikindi kibababaje kubona badaserukiwe bihagije. Jeanne Zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa mu hari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano. Hambavu yuko vy'ukuri abo bakenyezi badaserukiwe ikwiye mu nzego nabo dufise ntitwibaza yuko bafise uko kwisanzura mu guharanira iyo demokrasi. Kwa 15 kwa 9/2007 niho yashinga umunsi wahariwe demokrasi kugira ngo iteze imbere ivyiyumviro ngenderwako vy'intwaro rusangi mw'isi. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Burundi kandi imyidogo ni myinshi kuri bene amato atwara abantu n'ibintu aciye ku kivuko ca Rumonge mu manuko ushira uburengero bw'u Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yakoze ifatanije n'abakunzi bayo dusomerwa na Thierry Ndayishimiye.
uko kutumvikana hagati y'ishirahamwe Atramarake n'ubuyobozi bw'ikivuko ca Rumonge bwatanguye kuva huguruwe imbibe ku bantu basohoka canke binjira mu gihugu, akaba rero ari nyuma y'igihe kitari gito imbibe zari zimaze igihe zugawe kubera ikiza ca coronavirusi. Kuva ico gihe itozwa ry'amafaranga yo kwiyunguruza ku bantu bajabuka baciye kuri ico kivuko riri mu minwe y'uburongozi bw'ico kivuko, aho mu misi heze ico gikorwa carangurwa n'iryo shirahamwe. Ibyo rero bikaba byateye icuka hagati y'izo mpande zibiri. Nkunzimana Stanislas aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko agira ati: n'abamire tubona nuko Maritime yahaye ububasha bwo kwandika abakiriya bacu kandi akadushingira ibice atazi niyo iboti zija niyo abantu bashika. Tuvuge nk'ubuguzi imodoka bashaka mu ibarabara mu mururanje cyo gutoreza amafaranga mu ibarabara. Umuyobozi w'ico kivuko Agrippine Nduwimana amenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ko hari akajagari kari kamaze imisi kibonekeza biturutse ku myidogo myinshi mu biyunguruza, agasigura ko ari nabwo buryo burashe bwo kwegeranya amafaranga aba yatojwe kuko basanze hari ibyakorwa n'iryo shirahamwe inyuma y'ikivuko ntagire na kimwe kimenyekana. Ibyo rero byatuma iryo shirahamwe ritanga amafaranga yiyumviriye mu burongozi bw'ico kivuko. hagiye haribonekeza yuko batanga ibiciro bitandukanye ku bafata izo ngendo, bamwe mbere bakamara n'imisi kandi hariho amato ariko aragenda kubera n'abamato baca bajyanira abakiriya. Twebwe tumaze kubibona uko turabona yuko bicafuza ikivuko. Ibiciro twamanje kuraba bo nyene amafaranga bagiye baraka, duca turaraba mbego uwatse mayenshi yatangahe, uwatse makenyi yatangahe, duca turagira ponderation. Twebwe ntitubatoreza amafaranga mugabo tugomba ibintu bifise umurongo baka carnet d'adresse bo nyene bakayizanira muri service ya comptabilité. No kuvuga umuntu wese aza akabaza ati mbega hari iboti genda hanaka ihari, turamubaratira hari, hanyuma agaca yiyandikishije aba yabonye amafaranga amanitse kuri afishaje, no kuvuga ajanye niyo atumberaje nyene iboti. Hageze yuko tumurekura acaza akaraba liste yose na ya carnet yiwe yatanga, hanyuma agaca harura ayo mafaranga yose aca yamuhereza, agaca baharura ivyo bice bitanu kwijana bagaca babikuramwo bisanzwe biri mu itegeko. Naho batanezerezwa n'iyo ngingo yafashwe, bamwe muri bene amato ariyo maboti nibahakana ko ubuyobozi bw'ikivuko bubarosa amafaranga bwatoje ariko akabashikira haciye igihe kinini. Ikibazo dufise nayo yakwiye amafaranga usa kwanduka 11 ntusobora kugira ngo uyagura ibintu bisaba gutwarana muri Kongo. Abo bene amaboti basaba kwishira hamwe ryabo ryo koroherezwa bakitunganyiriza ibikorwa byabo nk'uko amategeko abibarekurira. Turashaka yuko rero twoshibiza gushira hamwe ko dukorera inyuma y'ikivuko, tuhora mu kivuko tukandika abantu bacu kuko abantu ntibahangayike. Tusabe ko ibiro byatwiga bene amaboti byosubira hanze ko twitsa kwiteza amafaranga kugira ngo tumenye tuvugane mu keto musikana twavugane gisirasura kugendako. Urongo ikivuko ca Rumonge amenyesha ko hari ibikorwa batarekuriwe gukora muri iryo shirahamwe kuko riza ryarahagaritswe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolatere Nitunga kuwa 24 Ntwarante umwaka wa 2022. Yagirije iryo shirahamwe Atramarake gukora nk'abo bita abakomisioneri hagati y'abiyunguruza na bene amaboti mu gushinga ibiciro byo kwiyunguruza uko bishakiye. Ibyo nabyo bikaba binyuranye n'amategeko. Nshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika, mugira ibihe vyiza.